benshi barakunda kutubona tugenda mu buryo butandukanye, ukabona umuntu akatiye aha uwundi agiye hariya, petetre yapanze rendez-vous ukumva akubwiye ngo uno munsi nza kuba ndi muri academy. Baravuga ati academy ni biki? Burundi Film Academy ni centre de formation, wanashaka tunavyite centre d'encadrement. Ibyo byose biri kumwe ni mu objectif muri cinema, muri domaine ya cinema. Musanzwe ntitwigisha si ishure, ahubwo duhanahana ubumenyi, kuko riba yari ishure aho baye hariho mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu, mu wa kane, mu wa gatanu no kuduga n'ibindi bibandanye. Hakaba hariho wanashaka na structure scolaire nkuko musanze mubizi, ariko twebwe ntitwovyita uko, ahubwo mu Kirundi nuko gusa tubura uko tuvyita. Nayo ubundi ni ikigo kijejwe cihaye intumbero yo gushobora guhuza abajeune bafise ingabirano canke bibaza ko bafise ingabirano, kugira ngo batohoze mu by'ukuri ko bafise ingabirano zabo mbere yuko dutangura umwuga tukawutangura dufise nibura les notions de base, kuko nabaza kugira ama recherche n'ubumenyi bundi ugenda bufatira kubike uzi bijya tana kimuzi nta nico womenya, uja kumenya ibintu kuko ufise ibindi bikenyi de base uri kurafatira kugira ngo umenye ivyo bindi byisumbuye. Rero uno munsi ni umunsi wo gutanga impamya bumenyi, ama certificat canke graduation ku bari bamaze iminsi rero bariko barakurikirana izo nyigisho mu kiringo c'amezi 3 nkuko bisanzwe. Nsubiye inyuma gatonyi kugira ngo nze kubashikako igisata ca cinema kirimo ibintu byinshi cyane, ari naco gituma aba bantu baba baje muri Burundi Film Academy ntabo gusa bariko bariga ikintu kimwe, harimo ibisata byinshi, harimo script writing, ibijanye no kwandika amareresi, directing, n'ikijanye na acting career canke jeu d'acteur. Nivyo bamaze iminsi bariko barakurikirana uno munsi, kugira ngo ntumuze mu bihende ko ngo mwibaze ngo babizi byose bibaho. Oya, cane nizo novuga ngo sector zitatu twari twibajije ko mu ntango. Ndana bamenyesha ko iyi promotion ya 5 yari iri muri projet, mu byo twise projet à court terme muri academy. Ubu tugira dutangure rero moyen terme bitewe n'ivyo twari twarateguye avec la promotion ya 6 nkuko twayitumye ko nayo nyene. Aba rero promotion ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, ya gatanu, aba hari rero imigambi rero iri connecte nayo ni ntuzenya n'izi promotion 5 bagira batangure rero baje gukora uyu munsi. No kuvuga ngo rero abaza kuronka impamya bumenyi no munsi bazaba bagiye mu mugwi w'abandi ziri promotion 5 zatanguye, kugira ngo dushe twubaka ibindi bintu rero biri novuga ngo biri solide canke biri tangible ugasha umuntu ashobora gukora. Nico bituma rero nagira nce nshimira n'abandi baciye hano muri Burundi Film Academy, kugira ngo mubabone mumenye neza nabo ko bari muri systeme imwe, bari muri projet imwe nkuko twagiye turabiganira. Nuko rero hama intumbero ya Burundi Film Academy nkuko nayivuze, ndashobora gucangira ko nkababwira ati none kuva Burundi Film Academy bayeho nubwo atari byo turiko turaganira no munsi tumaze gushika kuki, ese bano bantu bacana muri Burundi Film Academy bariga bagaca bitahira bimeze biti? Nibaza yuko ubu mfise ico ashobora kuvuga ko mwarabonye ko abantu bagiye baca hano muri Burundi Film Academy abenshi baratanguye carrière. Mugiye kuraba nka projet twa Feu Rouge 99% ni Burundi Film Academy. Urumva ko ni projet abantu bariko barakira neza kandi yakozwe novuga ngo n'aba cinéaste bevuriye muri Burundi Film Academy. Numva ari ikintu rero no shikiriza abantu bakurikiye ibintu batubona guca sukwiga gusa. N'aba bandi rero kandi nabo binjiye muri kategori nyene bagira bace baja kuri terrain. Amafilme ni menshi byo sino bivamo, ariko buke biragaragara cyane kuko buriya ubumenyi hari ndazo yitwa Nelson Mandela, twese turamuzi muri South Africa. Nayavuze ko cyese akunda kuririmba ngo ibintu bihinduke, turakeneye iterambere, ibintu bitera imbere, ariko atabumenyi muzobiririmba kugeza Yesu agaruke mukiririmba ivyo bintu. Nico gituma education is the greatest weapon to change the world. Ni rero twebwe turimwo twizera neza ko atari twe tuzohindura ibintu, ariko ivyo twe turakora bizokontribua muri iyo changement tuba twifuza. Rero nsaba abagiye kuronka impamya bumenyi uko nkunze kubivuga n'urupapuro kandi nzaguma ndabivuga.
n'urupapuro